ku mpunzi iyo muri ko bavuga impunzi no kwitonda kuko hari impunzi ziba zifise objective cyangwa ibanye cyazijyanye umva rero nabo nyene nta watashe ngo bamwankire kuko abo leta yasize ku rutonde ikeneye gucira kw'intoki ubucamanza bwo buvuga bati aha turashira kw'intoki ntibashika 30 none abandi bakora iki hanze aha rero simvuga byinshi ku mpunzi bivana n'icyo umuntu yagiriye ugiye kubere kunaniye gutembagaza ubutegetsi uguma ufise izo ngorane z'ubutegetsi zawe mu mugambwe ari abagiye mu 2015 baragiye kubera bari bavuze ngo umugambwe nibo bize ngo babaciye ko ngo byose arabishobora babaca kugira basambura umugambwe basanga biranse baca barayanyaga umva bari babaciye ko ngo bazosambura umugambwe uyu mugambwe ntusambuka uyu umugambwe twagiye hamwe turi nkaba ngo turawushinze umugambwe uyu mugambwe wavuye mu maraso y'abana b'Urundi bitanze ugomba kusambura nabivuze nupfe uje gusaba uruhusha abapfuye hamugaruke ubusambure turabe urumva ni birebire nicyo gituma rero nkaba impunzi je ntazomvugira kuko bivana abari muri Tanzania bavuga ngo bazira muri Canada urumva impunzi ziri sinibuka n'amakambi y'impunzi ariko imego zandutariyo mugabo bavuze yuko bahunze kugira ngo bazoronke uburenganzira ukuja muri Australia ukuja muri Amerika ukuja muri Norvege bijya bihugu by'Iburaya none nk'uyo wocuvuga ngo umutahukane kandi agomba kwigira Iburaya erega hari imbo nyinshi abagiye imahama ntuzi ko warabonye umuntu ahunga atwaye passport ntuzi ko bagiye kuri PAF bose bakaza passport gushika nayo passport zihera amakata zagahera tiko duraha abantu warabonye uhunga woje gutora passport ku kibuga kuri PAF urumva bafise bivana n'ingene abantu bagiye hari abagenda bavuga bati jewe ndi impunzi nzu bizonyorohera kuja anagushika kuri iki niki nico gituma burya impunzi ivuga iti nahunze amahoro n'umutekano ntayibaho abantu bose bajya bose uzokumva bariko ravuga hari ibyo bahunze hari ico bari bakeneye gushikako